ca gatanu tubuze n'umuheto. Ubu rero umuheto nitwaba dushaka kugwanira igihugu cacu, umututsi ntazokiduha komsa ngo igihugu ngo bene wacu ngo dusangire. Ivyo ntibishoboka ndana hamwe biraboneka yuko igihugu gitangwa, igihugu kiragwanirwa. None ni ngombwa nitwaba tugomba igihugu cacu, ni ngombwa tukigwanire. Nitwaba tugomba yuko demokrasi iza mu Burundi, ni ngombwa tuyigwanire. Ko naje ubwanje nta muntu dufitaniye ibibazo. Ivyo nkora mu buzima bwanje bwa misi yose ni politike gusa, nta kindi. Aha nejo ni napfa nzoba nzize ko ndiko ndakora politike. Igihugu sumukate iyo umwana arizi baca bamuha. Igihugu sumukate iyo umwana arizi baca bamuha. Igihugu ntigitogwa kiragwanirwa. Ntagira ubyirengagiza. Sendebdede ramba. Sendebdede tsinda. Imyaka 200 iraheze Uburundi butwawe n'umugambwe CNDD-FDD. Uyu mugambwe wahoze ari umuhari wagwanye ubutegetsi bwa Petero Buyoya kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1993 gushika mu mwaka w'2003. Yabaye imyaka irenga 10 ibagerageza guhabuza demokrasi yari hejirije kunyagwa abanyagihugu babanje kugandagura president wabo Melchior Ndadaye. Ariko imbere yuko intwari za CNDD-FDD zifata ibigwanisho, harabari basanzwe bagwanya buno butegetsi bw'umugambo bumwe guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1980. Twashoboye kugira umugambwe kandi uyo mugambwe tukawita umugambwe Paripehutu. Urazi iryo jambo Paripehutu ni imfunyafunyo y'ijambo Parti pour la Libération du Peuple Hutu. Kandi nkuko bivuga, nkuko iryo jambo rivuga, murumva sinkeneye kurisigura cyane. Urumva ni umugambwe, no kuvuga ikintu abantu bose bakoraniyemo, iyo tuba bose ariko benshi bakoraniyemo. Hanyuma ni ikintu de liberation, nkuko bavuga ni ikintu cyo gukura mu buja. None kikura mu buja bande abahutu. Umugambwe Paripehutu sugo gukuraho ubwoko bw'abatutsi, nuwo gukuraho intwaro yabake, hakajaho intwaro ya kidemokrasi yemewe na benshi. Ntidushaka yuko ubwoko bumwe buhahaza ayandi moko abiri ari mu Burundi. Dushaka yuko amoko yose aja mu vy'intwaro y'igihugu, aja akorera igihugu atakarenganyo karimo. Ubu rero ca gatanu tubuze n'umuheto. Ubu rero umuheto nitwaba dushaka kugwanira igihugu cacu, umututsi ntazokiduha komsa ngo igihugu ngo bene wacu ngo dusangire. Ivyo ntibishoboka ndana hamwe biraboneka yuko igihugu gitangwa, igihugu kiragwanirwa. None ni ngombwa nitwaba tugomba igihugu cacu, ni ngombwa tukigwanire. Nitwaba tugomba yuko demokrasi iza mu Burundi, ni ngombwa tuyigwanire. Uyu yari Gahutu Remy watanguje Parti pour la Libération du Peuple Hutu, umuhari wo kugwanira ubwoko bw'abahutu no kwiyamiriza intwaro y'umugambo umwe ari wo iplona. Igihugu ntigitanguko kiragwanirwa. Aba Paripehutu bashinze igisata ca gisirikare bacita Force Nationale de la Libération FNL, wahavuye ufata ibigwanisho wiyemeza kuzana demokrasi cyangwa intwaro y'imigambwe myinshi mu Burundi. Kuri bo ntibyari byoroshe gwara urugamba rukomeye ataraho gutuma umwana. Inyuma y'igandagurwa rya Melchior Ndadaye bakomeje urugamba, ariko ntibigeze biyunga na CNDD-FDD ngo bahurize ingufu hamwe, na cyane cyane ko ico bagwanira cyasa na hari kimwe. Mu mwaka wa 2003 amasezerano ya Arusha yatumye CNDD-FDD ihagarika intambara, yemererwa kuzitabira amatora yo mu mwaka wa 2005. Ariko FNL yagumye igwana gushika mu mwaka wa 2006, aho nayo yahagaritse intambara, yemererwa kuja mu matora yo mu 2010. Muri ico gihe ntihari hagitwara iplona. Buyoya yari yaragiye hatwaranya kwigendera Petero Nkurunziza n'umugambwe wa CNDD-FDD.
mu myiyamamazo y'amatora mu mwaka wa 2010 harimo umugambwe mushasha FNL. CNDD-FDD ntiyaritewe ubwoba na Frodebu, umugambwe wa Mekiro Ndadaye canke Iplona, umugambwe wa Rwagasore, ahubwo yari isa naho igiye guhangana na FNL, umugambwe wa Gahuturemi watwagwa ico gihe na Agathon Rwasa. Mu matora y'uwo mwaka niho hatangiye kuba injyane mu migambwe, humvikana bidoga ko amatora yateguwe nabi, yahinyanyuwe, ndetse bamwe bikura muri ayo matora harimo na FNL ya Agathon Rwasa. Ibyavuye muri ayo matora turabihakana twivuye inyuma. Rwasa yaburiwe irengero yongera kuboneka ku mugaragaro mu mwaka wa 2013. Inyuma y'amatora ya 2015 Rwasa yatorewe kubicegera cy'umukuru w'inamashinga mateka, ibyasa naho karagahengwe kuri we ko kujya kubwiza by'u Burundi inyuma y'imyaka hafi 30 ari mu rugamba. Umwaka wa 2018 yashinze umugambwe CNL inyuma yo kumwaka umugambwe FNL. Inyankamugayo abayoboke biwe ntibamuhemukiye kuko mu matora ya 2020 baramwitavye bamwereka ko bari kumwijana kwijana. Tubasabe amashigashi cyane ingufu zifasha perezida Rwasa perezida Rwasa perezida Rwasa perezida Rwasa perezida Rwasa Rwasa perezida Rwasa perezida Rwasa perezida imundu kuri nyacubahiro imundu. Aya matora yaratandukanye nayo mu 2010 canke mu 2015. Uyu mwaka imigambwe ibiri yari ihanganye bikomeye, CNL na CNDD-FDD n'abakandida bayo Rwasa Agathon na Evariste Ndayishimiye. Ku rundi ruhande imbonera kure n'inyankamugayo zari zihanganye bikomeye, ari nako bakomeza guterana amajambo. Umugwi w'igihugu jeje gutunganya amatora seni watangaje ko hatsinze CNDD-FDD, ibintu aba CNL batabonye kumwe n'uwo mugwi kuko bo bemera ko aribo batsinze amatora. Mu kwezi kwa gatatu umwaka wa 2024 CNL yongeye kuba makajagari mw'ikoraniro kaminuza ry'uwo mugambwe ryabereye Ingozi. Abari muri iryo bemeje ko Rwasa atakirongoye uwo mugambwe, batoye uwo musubirira ku burongozi bw'uwo mugambwe Nestor Girikushaka. Ubu niwe yahavuye yemezwa n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ko ari warongoye imbere y'amategeko umugambwe CNL. Kuri Agathon Rwasa byasa naho bimurangiriyeko, ariko mu mpera z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2024 yatangaje ko yinjiye mu runani rwari rumaze iminsi kwemejwe n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu Burundi bwa bose. Ariko Rwasa n'abashinga amateka bagenzi we bava mu mugambwe CNL bari bashize ku ntonde z'abitoza. Ibintu ntibyaje kubagendekera neza kuko umugwiseni waciye usubiza inyuma izo ntonde kumva zuko batakurikije amategeko. Urunani Burundi bwa bose rwaciye rushingisha urubanza muri sentare jeje kubahiriza ibwirizwa shingiro, ariko ku itariki indwi zo kwa mbere umwaka wa 2025 iyo sentare yasabye urunani Burundi bwa bose gusubiramwo intonde bagatanga bitoza bava mu migambwe iri mu go runani gusa. Kugeza aha kuri Agathon Rwasa inzira zose zo kuboneka mu matora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine zari zugaye kuko ntiyanashobora no kwitoza nk'uwigenga kuko mu mategeko aracara umunyamugambwe wa CNL. Ibi byose yabona ko ari imipango ya CNDD-FDD. Bose kuva hasi gushika hejuru babe abo mu mugambwe CNDD-FDD.
uyu munsi rero kubera ko muri 2025 hazoba amatora y'abashinga amateka, ico tubona nuko bashaka ko inama nshinga amateka na nyenguzo amateka zokwiharizwa n'uwo mugambwe wonyene. Ibi ndabivuga kubera yuko nta wundi mugambwe numwe uri ku rubuga ubu kiretse CNDD-FDD. N'iyindi migambwe icuditse cyane na CNDD-FDD hagize ugira icanegura baramutera igitsure gikomeye. Amahirwe asigaranye ashobora kuba ayo mu matora y'umukuru w'igihugu ategekanije mu mwaka wa 2027, ariko ikibazo arashobora kwitoza ku giti ciwe canke mu mugambwe CNL. Ivyo mugambwe CNL nakananira abahinga kumusubiza uyu mugambwe cyo bari nk'igitangaza. Kwitoza ku giti ciwe bisa naho bishoboka, ariko naho ni mu gihe yoba yemeje ko avuye mu mugambwe CNL ku mugaragaro imbere y'umwaka wa 2026. Uyu mugabo urugendo rwe rwa politike ntigwamworoheye na gato, ariko nubwo biruko aracafise igihagararo gikomeye muri politike y'iki gihugu, kuko bisa naho ari wari hejuru ya opposition ashoboye guhigana n'umugambwe CNDD-FDD. Muri kino gihe turi mu rugendo rwo guteza imbere igihugu gushika kwihangiro twihaye ryo mu mwaka wa 2060. Ni ngombwa ko imitwe yose ikorana, incabwenge zose zikaja hamwe, zaba izo muri CNDD-FDD, CNL, Iprona, Frodebu, abigenga n'abandi bafite icyo boterera muri riterambere. Biragoye ko dutera imbere mu gihe tugifise ivyiyumviro byo kutemerana no gukumirana. Igihugu ni catwese, turagisangiye kandi kiradukeneye nk'abarundi twese.